Mahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi ba televiziyo Baho TV International. Tushima Imana ko itugire neza inyuma y'iminsi tutabaha aka video k'ijambo ry'Imana. Ariko Imana tugire ubuntu uyu munsi duteye iteka ryo gusangira namwe. Ngiye nko mumenyere ni Pastor Olivier. Rero Imana mu ijuru ari cikoze ciza ugize amahirwe kugurura iyi video. Ndabizi neza ko ari Imana igiye ikora ku buzima bwawe. Uyu munsi tugomba tuvugana ikintu cyo gusambura imivumo. Hari imivumo iri ku buzima bwacu, hari imivumo idukurikirana, hari imivumo ituma ubuzima bwacu butagenda neza, ukabona ibintu ntibigenda, ukabona ntibipasa, ukabona nta kintu gicamwo utazi ico byavuye kukumbe uri ku muvumo. Shaka dusenga Imana hanyuma je dusoma ijambo. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'uyu muntu agize amahirwe yo kubana natwe. Reka umuhezagire, reka umugisha wawe ubane nawe kuri gitangaza kugira ijambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tusome itanguriro gice gatatu umurongo wa 14. Aravuga ngo uhoraho Imana abarira iyo nzoka iti ukoze ibyo bayikivumi mu bitungano byose byo no mu bikoko byose byo mu ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe, uzoshira inyankane hagati yawe n'uyo mugore no hagati y'urwo rubyaro rwawe n'ubwiwe, uzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore tinzobwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwa mu byara abantu babara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe uzokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari nakubujije ntuzukijyeko, uzaniye ivu umuvumo, uzokwa mujya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Shaka tuvugane kuri no mivumo abantu babayemwo, abantu bari mu bintu bigoye bibi, ubuzima bubi, kandi by'ukuri ntaco badakora, bariruka bararondera. Umuntu abyuka saa 10 agataha saa 3 y'ijoro, urahumva umwanya aryama ni muke, ariko ubuzima buguma buri hasi cyane. Urondera ibyiza ntubishikire, urondera amafaranga ntuyashikire, urondera umugisha n'ubushikire, biva kuki? Ugasanga umuntu yarize kandi yize afise ubwenge, yize afise amanota meza, ariko hagera kuronka akazi bikanka, ukadepoza abinyuma yawe akabaronka akazi, ababa 50 nawe abo wa mbere bakaba baronka akazi, nawe ntugire ikintu uronka. Biratangaje imivumo abantu babayemwo. Umuvumo shaka ko tuvugana wa mbere n'umuvumo wakavukire, umuvumo wakavukire, umuvumo w'abavyeyi. Abavyeyi bacu bafise uruhara runini cyane, runini, wumve ngo runini cyane. Umuvyeyi wawe, mama wawe na papa wawe, ibintu bakoze, ibintu bagendeyemwo birafise ikintu bivuze, birafise ikintu bihindura, bishobora kubaka ubuzima bwiza kuri wewe canke bikubaka ubuzima bubi kuri wewe. Ndagomba rero ngo umenye, utahure, usobanukirwe ikintu gishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Iki gihe ngo Imana ivuma umuntu, tuvuze umugabo, ivuma Eva, tuvuze Eva tuvuze umugore wakuwe mu mugabo, ivuma inzoka. Ibyo bintu bitatu nibyo bintu byatanguye kuvumwa isi imaze kononekara, imaze gukora icyaha. Cyatumye bivuma n'icyaha cyari cyaje mu isi, kuko Imana yarabwiye umuntu ngo ibijya biti bibiri nishize mu iri tongo ndagushizemo, uzuzira akaziri ntuzujye ntuzunabikoreko. Ariko inzoka izanye ubugunge, izizanye ubujyajya, izizanye ububeshi, ibwira umuntu, iramubwira ngo Imana yarakubeshe. Ibwira umugore ngo Imana yarababeshe, nimwajya muzoca muhumuka. Niko Satani yica ubuzima bw'abantu, akakubwira ngo ibintu wabikora bica bigenda neza, akakubwira ngo nibasambana bica bigenda neza, ko nakwereka ingaruka ko nutwarinda iwanyu bazoguta, nakwereke ko indi shobora kuguhitana, kandi akabiri kabitegura atigwa no kuzokwicisha, akuzokwica ufise iyo nda. Satani kameze ukatwarika ugacaha, hanyuma ejo akagushyitanamo ibitekerezo kirana ko famille zaguhevye, famille zagutaye, iyahure naco kibereyeho. Urumva kandi we yakubwiye kujya gusambana, yakubwiye ko yakora ibyiza, yakora ko bimeze neza, yakora ubuzima buryoshe. Urumva ariko ejo akakubwira ngo iyahure, ubona ko imiryango yose yagutaye, agazana umutima muri famille zanyu kukwanka. Satani ni njyajya, umunyakinyoma ku rwego rwo hejuru. Rero ahenda umugore aramubwira ngo jya, ni wajya uzocumuka, ubone ikibi n'iciza, umenye utahugira ubwenge nk'ubw'Imana yarabeshe, yase ko mwomenya, yase ko mwo abantu bakomeye.
kumvira birivuga ngo kumvira kuruta gutanga ibitambo. Ikintu cya mbere umuntu yakoze ntiyumviye Imana, ntiyumviye icyo Imana yamubujije gukora. Nimba utari kurumvira Bibiliya iratubwira ngo Samweli abwira Sawuli ngo rega kumvira Imana gusumba ibyo bitambo ibyo bimaze watanze. Kumvira sumba amafeza. Kumvira ni ikintu gikomeye, kandi ngo kutumvira ngo kuba nagondwa nico kimwe ngo no gusenga ibigirwamana. Nimba utumvira, nimba ugenda uko wigombeye, umenye ngo uri kurica ubuzima bwawe, uri kurica imibereho yawe, urica akazoza kawe, ubuzima bwawe kurabwonona. Umvira Imana. Kumvira Imana niyo ntango ya mbere yo gukira, yo kubohoka kwawe. Umuvumo wakavukira ibyo ababyeyi bawe bakoze, nimba bararaguza, nimba baraterekera, nimba barabarozi, nimba barakora ibintu bimenye ko ejo bizokugarukako. Bariko barubaka ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Inkomoko yanyu ubushize nabwiye ko inkomoko y'umuntu ari ikintu gikomeye. Imana yabwiye Yuda ngo amamo ya uro mu gihugu cikanani so numwamoni nyoko n'umuhetikazi. Inkomoko yanyu nimbi, niyo mpamvu ubuzima bwanyu bumeze nabi. Ibyo ababyeyi bakoze uravyishura. Amadeni, nkunda kubwira abantu nkabwira ngo iyo umuvyeyi yari ideni muri banki agapfa, banki nimuzoja kuririra ngo ngo tubabarire ngo data ngo yapfuye ngo nagihari, baragize amasezerano, barasinye, uravyishura nankeka. Bobo bafise ibintu, umuvyeyi bafise ibintu yapotetse. Igihe rero abavyeyi bacu bagena mu bintu bibi, baba bariko barapoteka ubuzima bwacu, bariko baratanga ubuzima bwacu, kasanga barakugurishije, waratanzwe nta vyuzi, famille yose yaragurishijwe, bagiye kugutanga ku bapfumu kuguterekera ngo abana muze mu baturindire, abana muze mu batuzigamire, abana muze mu baducungire. Ugasanga ucungwa n'imizimu nk'igihumbi, uryama urinzwe n'imizimu nk'igihumbi. Imizimu izogufasha iki? Ni ukukuniga buri munsi, buri joro urota iyo mizimu, urota iyo myuka. Avyumva? Ugasanga iwanyu sogokuru yari umusambanyi, papa wawe nawe yari umusambanyi, nawe uwo mwuka ukagufata. Kandi nagenda babwire ko papa wawe na mama wawe ibyo bagendeyemwo biratandukanye, ariko iyo bahuye bahuza imivumo. Nimba papa wawe yarafise imivumo igihumbi, mama wawe afise imivumo igihumbi, iyo bayiteranije ikiba imivumo ibihumbi bibiri. Iyo rero bakuvyaye bagutransferamwo iyo mivumo yose, wishura ivya nyoko ukishura n'ivyaso. Uyu munsi wiganzure mu izina rya Yesu, umunsi wo kwiganzura. Ibintu ababyeyi bawe bubatse ukwiye kubisenya, ukwiye kubimenya. Mbega bari babayeho gute? Ijambo ry'Imana muri Ezekiel 16 yereka umurongo wa 3-7 haratubwira inkomoko y'umuntu. Muvumo w'ivyaha icyo cya Adamu yakoze na Eva cyatumye umugore azovyara rusha. Imana yamubwira ngo ko wumviye inzoka. None wewe uri kurumvira nde? Ko wumvira umuntu muzima cyangwa kumvira umuntu w'umumaro? So muneka ragwenda tuye muri boîte bimeze uko tugenda gucyaje kunywa inzoga bimeze uko ukumvira umuntu. Ivyo uri kuramwumviramo ni vyiza cyangwa ni bibi? Raba impanuro abantu baguha. So muneka rakubwira ngo ahango nawe nguri kijuju ntuzi bigezweho, we ntubona isinge nimeze jana n'igihe gukora gucya wororanirwa, wokora gucya byogenda neza, ari karaguhamba. Ubona usanga umuntu aragira abagenzi bamujana gukora ivyaha. Kumvira inzoka, umugore ngo arabwirwa ngo uzovyara urushe. Cyambere uzovyara urushe, umugabo azokuganza. Mwoja mu mashira hamwe y'agateka k'abagore n'ibindi murabo kuganzwa n'abagabo bayo. Imana yavuze ngo uzoganzwa n'umugabo. Hawe rero usanga ari amasosiyete, amashira hamwe y'abagore n'indi y'agateka kaze na umugore. Urumva ngo umugore akwiye kungana n'umugabo. Mbere mu bihugu bimwe usanga umugabo baramumanuye bakamushira hasi, ariko mumenye muri mu muvumo. Umugabo ugasanga ari hasi, handi numvise umugabo ugasanga asumbwa n'imbwa, asumbwa n'akayabu. Uravyumva? Umugabo asumbwa n'umwana, bintu barafashe isi barayicurika, isi iracuramye. Kera tukira abana turi kwishuri twakoze amakosa, abigisha tugira ngo manika amaguru, umutwe urabe hasi. Isi iracuramye, umutwe uraba hasi. Umutwe niwo wari hejuru, ariko uraba hasi. Amaguru niyo yari kuja hasi, none ubu ni yari hejuru. Nimumbwire isi ngene imeze. Isi iri mu bintu biteye ubwoba bigoye gusobanura. Ibintu barabicuritse. Umwana niwe wa mbere, agakurikira umugore, agakurikira imbwa, agakurikira akaya. Urumva biteye ubwoba. Mbwira ukuntu umuntu w'umugabo yosumbwa n'imbwa. I Burayi, Amerika, umugabo
ntafise uburenganzira bwo kwirukana umugore, ariko umugore afise uburenganzira bwo kwirukana umugabo, umwana afise uburenganzira bwo kwirukana se. Nta kumvira ibyaha byavuye ko murizanira imivumo n'akarambaraye. Cyatumye Imana ivuma Adamu byavuye ku cyaha yakoze cyo kutumvira kanenga amategeko y'Imana, yumviye umugore gusumba kumvira Imana. Nawe yoba so, nawe yoba nyoko, nawe yoba umugabo, kare karakubwira ngo kora ibyankwa n'Imana, nukwiye kumwemerera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwana wanje ababi nibakosha gukora ibibi ntiwemere. Nimba ariko arakubwira gukora ibintu bituma utandukana n'Imana yawe, karakubwire nitwagera imbere y'Imana umuntu wese azokwibarizwa urubanza rwiwe. Natovuga ngo sinakijwe kubera mama, sinakijwe kubera data, sinakijwe kubera societe mbaye, sinakijwe kubera urunganwe rwanje, uzibarizwa. Nzovuga ngo kubera mama, urumva ngo sinari kubabaza mama, umva ureke kubabaza mama, mugu ubabaza Imana. Utuma wabaza mama wawe ariko ukuba Imana. Akwa Yesu kubabaza ni waba ukoze ibyiza ejo azogira igihe abibona. Imbaraga kiza zoti ndabona inyungu zako. Gerageza kumvira Imana. Adamu yumvira umugore atandukana n'ikintu cyo cyose. Imana amubwira ngo kuva uyu munsi uzana ivu umuvumo. Nimba mubona dutabira tugashyira mu ifumbire kugira ngo umuntu yimbure isi, abanza kuyihenda kayihenda bebe wako duhenda umwana kayihenda ugashiramwe amangire chimique, ukarishiramwo ibintu bitandukanye, ishwagara ugashiramwo umwavu w'inka. Umva igitego giracira uragihenda. Ni murabe mu myaka ya kera ibyaha bitaragwira cyane, utera igiharage gashekera ugatera umumba tugaca wera. Urumva ubu bisaba ko wenda igitego gitera urushinge. Kera ibintu byari bimeze neza. Mbona ibintu bagira uyu munsi igitego kagitereka amara amezi abiri kaba kireze ngo numugisha. Oya, ni umuvumo. Ndakutera mu rushinge, kejejwe n'urushinge. Inkoko ugasanga imaze amezi abiri, mugabo ni sake. Wayumviriza ijwi ukumva nagaswe, mugabo wayiraba ukabona ni gange. Bimeze gute? Niko n'abantu bameze bubu, umuntu abona ari ganga byibusha ameze neza, kumbe ni engrais chimique. Ni biya bintu twariye. Rero bigenda byatwica buke bigenda bigabanya imyaka yacu. Kera hari ingwara zitabaho, ariko izi ngwara ziri uyu munsi nyinshi, ama cancer, ama diabete, imitima, ibikini byari bihari. Kuri byaha bikomeza biba byinshi, niko n'ingwara nazo zikomeza ziyongera. Ingwara ziva ku byaha, aya maso mubona tugwara, ingwara zitandukanye ziva ku nyinshi, ziva ku byaha. Rero ndagomba ngo urabe mbega ubuzima ndiko ndabamwo, imivumo indimwo, ikubona ibintu bitagenda neza, byo byavuye kuri jewe canke byavuye kuri mama wawe canke byavuye kuri papa wawe. Bibiliya tubwira ngo Daniel ngo ambisomye igitabo amenye imyaka bazobana mu kinyago ko ari 70, kandi bari bagiye mu kinyago kubera famiye ziwabo, abasogokuru babo. Ngo agisomye ngo afata umwanya wo gusenga, abwira Imana ngo data twaragucumuye ko twakozwe ibyankwa nawe, utubabarire. Yihana ibyaha byiwe, yihana ibyaha byase, yihana ibyaha bya nyina, yihana ibyaha by'abasekuru n'abasekuruza. Uwo munsi marayika w'Imana ararungikwa, aramubwira ngo ugishira umutima wo gusenga no kwicisha bugufi, amasengesho yawe yarumviswe. Ndashaka rero uhindura imitekerereze, uhindura ingene usenga, usambura iyo mivumo yo kutumvira Imana. Ndashaka mvuge gato kuri umuvumo w'icyaha cy'ubusambanyi. Iyo upratitse icyaha cy'ubusambanyi ukagikora, umenye ngo winjije umuvumo muri wewe, mu mubiri wawe, kuko n'icyaha kiba habayeho guhuza amaraso y'umuntu n'uwundi, guhuza umubiri w'umuntu n'uwundi. Iyo ukoze ico cyaha winjiye muri mwe, wari muri plus ugiye muri mwe, umuvumo winjiye mu buzima bwa ibintu bitangwa ugenda biyonga. Niyo mpamvu ushobora gusanga hari umuntu yari boss afise amafaranga agitangwa kwinja mu byo bya business, mugabo atanguye kuronka amafaranga kwiyatanguje mu busambanyi, bice bitangwa ugenda birayonga, umuntu akizanga kwitapi, gatanguye kuguta ku byaha, atangiye kumviriza ibyaha, ngo reka numvirize kiri. Undi yavuze ngo yaragiye muri Dubai, ngo yarafise umugore wiwe mwiza wo mu Burundi, agata reka mponje umuzungu nawe numve arahonje umuzungu, ngo reka mponje umwarabu arahonje. Umva genda arahonje, uzohonja bereze kuguhomvagurika. Imana ikumfashirize, raba ibyaha urimo, ibyo byaha uriko urakora. Icyaha naho mu kanwa go gisosa nk'ubuki, ngo kiyo kigeze mu nda gihinduka urucekebuye, gihinduka urucekebuye. Bikore
kora ivyaha bibemo, ariko ndakubwira ko ejo uzorogreta ibyo byaha byawe. Nimba utavyihanye ngo akoze Imana agusengera ukorwe deliverance, umenye naho vyaroye biristoka bizokugira kingaruka. Icaha kirakomeye cyane, gifise ingaruka ikomeye ku muntu. Ibi vyaha by'ubusambanyi vyiyambure, witandukanye navyo. Rimwe na rimwe ibyaha by'ubusambanyi biri ubwoko bwinshi. Iyo wipfuje ubusambanyi urashaka kudasambana n'umuntu mu buryo bwo gupratikema, ariko teorikema ugasambana n'umuntu wamuraba, wamubona ingene yambaye taye, ugasanga benshi bisambanije byabakwegeye cyaco kwisambanya, cyatanga kuja kwisambanya. Ivyo navyo byo by'ubusambanyi byo kwisambanya bifise ingaruka. Ngiye kuzivuga muri make, ndazisome muzumve, nazanditse hano nagaje kuzegeranya. Hari ikintu citwa ubwa mbere, iyo umuntu yakoze ibyaha cyane byo kwisambanya agwara umugongo, kugwara umugongo udahera, uri umwana akiri muto, uri umujene ufite imyaka 40 ibyaha byo ikibazo cy'umugongo kikakwataka, umugongo ukagimita ukagerageza bikanga kukira, ukwiye kubanza gutega akoze ibintu ukakoregwa deliverance. Kumeneka umutwe bidahera, mwaka mu bintu kumeneka umutwe bidahera, utakaza ubwenge, kumwe ngumeze nk'ikintu cikiyingi, menye ngo ivyo nimba byisanga mukora ivyo byaha nico byavuye ko umuntu agatakaza icizere cy'ubuzima, n'abacikunda n'abacinezererwa kubera ko muri ivyo byaha gatakaza icizere cyo kubaho, gatakaza icizere cy'ubuzima, gatakaza icizere cy'ubuzima. Kuba mu bwigunge, ugasanga umuntu arigunze, yama mu cumba, yama ukibaza ngo aratekereje, kumbe ari mu bwigunge. Satani yaramuweye mu cumba, yama muri telefone, nta bindi abarimwo, akora ivyo byaha, muri ivyo byaha yigungira mu cumba. Kwigunga, kudashobora kurangura amabanga yabubatse. Nimba uri kubabikora umenye ngo azogera igihe utakaza inguvu, n'ugishoboye kurangura amabanga. Kandi akanababwire objective yo kubaka urugo ya mbere ni kurangura amabanga hagati y'umugore n'umugabo. Nimba uri muri ivyo byaha ejo uzogira ingorane, ubumwempwisa. Urumva, tegereza ivyo bintu byumva ubivemo, nimba uri kurabigenderamwe ubivemo, ejo bizokuzanira ingorane. Usange ntugishoboye kurangura amabanga, kubura uruvyaro, kabingumba, havyumva, ingwara zimwe zizanwa n'ivyo bintu, amakanseri ya prostate, ugasanga umuntu yagwaye iyo ngwara byabaye muri ubwo buzima igihe kinini, akagira ico kibazo. Itandukanye rero, Imana yo mwijuru ikugirire neza. Itandukanye n'ivyo nimba uri kubigenderamo bya byo kwisambanya. Ibyaha by'ubusambanyi biteye ubwoba, bita abomination. Ubuki ibyaha, hari ibyaha hakabaho n'ibyo bita ikizira. Ikizira kirazira, yugikoze Imana itirifata ingingo yo kuguhana. Ibyaha byo gusambana hagati y'umugabo n'umugabo, abo bita abapede, murabyumva, aba homosexuel, aba ku bakobwa bita ba lesbienne. Urumva, ugasanga umukobwa ku muwundi barahuye, umugore ku wundi barahuye, bakoze ibyo byaha, umugabo ku mugabo barahuye, bakoze ibyo bintu. Ni kizira cyatumye Imana irandura Sodomu na Gomora. Ibyaha byo gusambana n'ibikoko, abantu bageze ku rwego rwo gusambana n'imbwa, abantu bagasambana n'indogoba, bagasambana n'inkoko. Dafite abantu nakora ama deliverance basambana n'intama, abanasambanye n'inkoko. Biteye ubwoba, ari ibintu biteye ubwoba. Wumva ukumva urajigumiye, usanga umuntu ngaba diamond rwo hejuru kugira ko rwo deliverance ntivyoroshe. Abantu basambana n'ibiti biteye ubwoba. Ubusambanyi bwo kurenga ibigo, umugabo ugatura urugo rwawe ukaja gusambana nabo hanze. Ufite umugore mwiza nacabuze, ivyo ugiye kurondera hanze umugore warabifise, ikizira mbere y'Imana. Reka nsome iki kintu, ndibaza ko dushaka tukurikirana n'abantu bakubiza, ariko naho boba ukiri muto ejo uzokura uzobimenya. Wumva ingene havuga ngaha mu Barewi 18:22 ku murongo wa 23, baravuga ngo ntiyazagire umugabo yenda umugore bwa mugore, mikizira
ntihazagira uryamana n'itungo n'igitungano icyo ari cyo cyose ngo aciyandurishe, kandi ntihazagira umugore cyangwa umukobwa ahagarara imbere y'igitungano ngo aryamane nacyo, ivyo vyoba ari ukuvanga ibidahwanye. Ntihazagire umugabo aryamana n'umugabo mugenzi we, ntihazagire umugore aryamana n'umugore mugenzi we, ntihazagire umuntu aryamana n'igikoko icyo cyo cyose, ni kizira ko bari kuvanga ibidahwanye. Ego wakoze ibyaha mugabo ugeze kuri etape yo gusambana n'ibikoko, uteye ubwoba. Ubusambanyi bwa tekinoloji bwo mu buhinga bwa none, kuraba amafilme pornography, amaporno, ivyo vyaha birazira, nikizira imbere y'Imana. Kuraba amafilme pornography, gusambana n'amarobo. Ubu system igezweho, umuntu agenda akagura robo agasambana nayo ikaba ari y'umusambanya, ngo abagabo ntibantosha, abagore ntibantosha, ukaja kugura robo. Mwaravyumvise Elon Musk yakoze izo robo, wagenda ukayigura mu isoko ukayitunga mu nzu yawe. Gusomana, tuvuze gusomana matila lange, guhuza indimi hagati y'umukobwa n'umuhungu atari umugore n'umugabo. Ico ni igikorwa caremewe umugore n'umugabo bubatse bashingiwe imbere y'ishengero, bahezagiwe. Baravyumva? Ibi vyaha mukwiye kuvyiyambura. Ibyo abana baraba mu televiziyo, baraba mu telefone, birabakorako, birakora ku bwonko bwabo. Ejo umwana ugasanga sigara umusambanyi ajya amadesani mamwe, ibintu yerekana, harimo amadesani yerekana ibintu by'ubugarariji, ugasanga umwana yabaye umugarariji kwa amadesani maraba, yabaye nk'igikoko. Urumva ivyo byose ni ibintu bikwiriye gushira kure y'abana banyu. Ugasanga umwana byarakunaniye kumugurira Bibiliya y'ibihumbi 200, 30, 100, naho tufata 100 basi, aho ugasanga amuguriye smartphone, iPhone ya $1000, telefone bikabona kumugura Bibiliya, ukamugura telefone $1000, biteye ubwoba. Hazumva bikakunanira kumujana mu rusengero, mugabo ukamujana mu kabare, ukamujana muri plage, ukamujana kuri beach. Urumva birakunanira kumujana mu nzu y'Imana, ngo arangora mu rushengero, mugabo bikorera kumujana mu kirori. Biteye ubwoba ibintu abantu barimwo, muriko murakwega ibintu bikomeye biteye ubwoba. Uwo buryo bwo kujana umwana wawe mu mashuri meza zimvye, mu mashuri akomeye, ngo byarakunaniye kumujana muri eglise kugira ngo yige, akuriye muri Sunday school, yige ijambo ry'Imana, ariko amashuri akomeye yamujanamwo. Byarakunaniye kumujana mu nzu y'Imana ngo akurireyo. Uzobibona ejo. Umwana ukwiye kumwigisha gukorera Imana hakiri kare, ukamwigisha gutanga, ukamwigisha kurekura. Iyo umujanye mu rushengero mwigishe. Rero nivyo nagomba tugarukirize kuri ico, ariko reka gato vuga iki kimwe gusa cyo turangiza ikintu cyo gusenga, umuvumo gusenga ibigirwamana. Muri kuva 23 kugeza kuri 5 avuga ngo ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukibaze igishushanyo cyangwa gisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa amazi yo mu biyaga, ntuzuyikubita imbere, ntuzubisabe ko je wora Imana yawe ndi Imana ifuha. Murabana ibigabitanyo bya base nkageza ku runganwe rugira 3 no kurugira 4 rw'abanyanka. Iyo usenze ibigirwamana ukwegeye generation zine kuva kuri generation ya kuri generation igira 4, iyo bagira amahego bakabimenya bakisamba ibyo binakubira bakurikirana imyaka 400, generation ni nk'imyaka 100 cyangwa 70, kwiyambura ico kintu cyo gusenga ibigirwamana. Iyo ugiye ku muvumo ubuhamagaye umuvumo uzotandukira n'abawe bose. Umupfumu wamugize Imana, umupfumu wamugize Imana mu gishingo c'Imana yawe. Ntuzugira ikintu umbangikanya, kubera ko ubangikanya Imana yawe n'ibigirwamana. Itandukanye n'ivyo bintu byo guterekera. Sanga abantu baraterekeye, baratanze imiryango yabo, nikizira imbere y'Imana. Mwahaye abana banyu ibigirwamana aho kubaha Imana. Dimanche passé ikintu nakoze gusengera abana, neje nari kumusozi gusengera abana tubaha Imana, tubake shetani,
tubake ibyo babahaye, tubake Imana babahaye, tubahereze Imana. Uyu muvumo ukwiye kuyambura, Imana ikugirire neza. Umuvumo wavumwe n'abavyeyi n'umuvumo ukomeye. Abavyeyi bashaka kukuvuma umuvumo ukagufata kuko bariyo nk'Imana igira kabiri. Usanga umuvyeyi yakubwiye ngo genda uzopfa wangara, uzofata ugeze, uzofata ugezeko. Ibyo bintu biragukorako, ibyo bintu bigira imbaraga nyinshi ku buzima bwawe. Iyambure itandukanye n'ivyo. Yakobo ahamagara abana biwe arabari ati nimukoranire hamwe ndabamenyesha ibizobabako mu minsi izoza. Umuvyeyi wa n'umuprofeti wa mbere ubuzima bwawe ashaka kukubwira ibizokubako, ngo muze mukoranire hafi yanjye ndababwira ibizoba. Muri Bibiliya tusomye yose naho twige tubona ko Yakobo yigeze abaprofeti, ariko ngo yabwiye abana biwe ibizobabako. Ngo Rubeni uri imfura yanjye n'inkomezi zanjye n'ubuzibura bwanje, ngo warakarenzo mu cubahiro, warakarenzo mu bubasha, nuko amazi asuriranya niko nawe umeze, nuko nukibaya karenzo. Yari igitangaza, ariko Yakobo aramuvuma. Umuvumo w'umuvyeyi ufise imbaraga zikomeye cyane. Ko uri bwaso ukabuhumanya, mbere yuriye aja mu buryamo bwanje. Yuri uburiri bwase sambana n'umugore inshoreke yase. Tebwo bibi bintu ikintu tuzokigaruka ko tukinoganze neza. Sanga umwana abayeho abona ubwambure bwa nyina, abayeho abona ubwambure bwase, ukibaza ngo ibintu bisanzwe. Ejo ari imivuma ariko arakurega ku buzima bwiwe, yizomukurikirana. Niyo mpamvu iyo mwana ari imyaka ageramwo agatandukana n'igitanda cya se na nyina kugira ngo ntabone ubwambure bwabo. Ntabwo babikoreye ubuntu. Yo ujyama mu cyumba cya nyina ko ari ibintu adakwiriye kubona. Kiraza kureka abana ngo bapfe kwegera uburiri bwanyu, bashobora guhura n'umuvumo utateguwe. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaheburayo 13:4 ngo umubano w'ababiranye ni wubahwe na bose, kandi uburiri bwabo bwoye guhumanywa, kuko abashakanye n'abasambanya Imana izobacira kwiteka. Uburiri bw'abavyeyi bukwiriye guhumanywa. Wirinda abana bawe ntubahumanye. Imana ibagirire neza. Tugarukirije aha, tuzovuga kuri umuvumo wo kudatanga utaha. Imana ibahezagire, genda basengere ndabasabire kubohoka mu byo mwagende mukabutahuye. Uhindukirire Imana muri aka kanya, uhindukirire Yesu muri aka kanya. Yesu abugirire neza. Data ndasengeye umuntu amenye ibintu yagendeyemo. Mana umuzane kuri wewe, umuzane hafi y'abakozi bawe, asengerwe, akorerwe deliverance. Mana uzobukoze, urakoze kumugirira neza mu izina rya Yesu. Amen.